Hey yo wagwan my people, mambo vipi? Nibaza ko mumeze neza abakunzi ba Nuja Entertainment, abakunzi b'ikiganiro turashoboye, mwamaze kunyumva ni Jamara Friday MC Force of the Money, Mike Matsa Peacekeeper, Motivation Champion, umwe abashikiriza menshi abari karavugwa mu muziki n'abanyamuziki muri rusange. So ino musi muri turashoboye dufise abaririmbyi batatu gusa, batatu. Lega, turafise na Tasha Burundi, turafise na D1, turafise na Melanin Boy. Hari vyinshi biko birabavugwa ko hagati yabo batatu, neza na neza twira turabe ko nabo turakora subscribe yikore kugira ngo tujane muri kino kiganiro cy'umuziki ico kuri uno munsi usharinge ukore commentaire kugira ngo neza na neza bidutere intege muri rekorwa dusanzwe dukora. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Voilà, nkuko nari meje kubivuga ni bano maririmbyi batatu neza na neza twazanye neza na neza ariko tugere tumade dutangure ku Natasha Burundi. Ni Natasha kabisa urana ko ari unstoppable. Inyuma yo gukora amahit menshi twarabonye nka za Sikusa n'izindi nyinshi n'abayandi mahit yagiye akora, no musi yagarutse ku indirimbo yitwa Wambonye, indirimbo iri mu buryo bw'amapiano. Urana ko ari umwe mu baririmbyi kazi b'abarundi apa aho yuko afise amafaranga, ico ntawe reka kukivuga. Ni umwe mu baririmbyi bari ajo ugerageje kuraba ibikorwa bagenda bakora siko aboneka mu mashow menshi, suko agirane canka aronka ibihembo vyinshi ku buryo yovye umutera motivation. Ubwiyo nkuko akunda kwivuga avuga ati je muziki nawukora kugira ngo neza na neza ndyohera abafana banje, sindawuronderamwe inyungu waje hatari. Rero biraza kuba bitandukanye na babantu baba bavuga ati umuziki niko kazi kanje ka mbere. Ino musi Natasha Burundi arashobora gutegura ikintu kigahuramwe abaririmbyi benshi. Twarabonye nka La Boss Concert yahuriyemwe abaririmbyi benshi mu ntumbero yo gutezanya imbere yo gufatana mu mugongo. Twarabonye n'ibindi bikorwa yagiye akora byinshi byo gushigikira abanyempano mu buryo bugiye butandukanye. Ubu ni wa muririmbyi ashobora kukwiyumvira akavuga ati bya muntu mbona nawo mufasha muri duke mfite tugasangira kandi bigakunda. Ni wa muririmbyi neza neza yiyumvira ko akiyumvira no kubandi kuko nambi no musi ari umuririmbyi ahagaze neza cyane. Twe tuko duvuga ko y'uburirimbyi nico gituma iyo ari karafasha n'abantu muri entertainment aba ari umutima mwiza barashaka kugira kwerekana ubumwe buri hagati neza na neza yiwe n'abandi baririmbyi cyane n'abandi bantu bari muri entertainment. No musi arashobora kwifata agafasha nk'umuntu runaka muri entertainment kugira ngo nawe nyene atarashika ku rwego kwisumamwo yisumwemo canke agire neza na neza agire courage. Uno muririmvyikazi n'umuririmvyikazi yari exemplaire mu bandi baririmbvyikazi dufise neza na neza numwe mu baririmbyi bazi akazi kabo. Ntatinya kwinvestisa amafaranga mu muziki ngo nuko atazogaruka, ntatinya kwinvestisa amafaranga mu gukora video nziza, mu gukora audio nziza, kanajabuka bro kugira ko azana igikorwa ciza. Niwe muririmbyi adatinya gukora indirimbo iri big ku rwego rurengeye n'indirimbo dusanzwe tuzi ngaha, ariko aragikora ku ruhande rw'abaririmbvyikazi akabikora bro. Uno muririmvyikazi ntasanzwe, uno muririmvyikazi ni umwe mu baririmbvyikazi bari example. Twarabonye abaririmbvyikazi benshi bakoze, ariko gushikira urwego rwa Natasha no musi tubona ndabona biracagoranye. Ariko numwe mu baririmbvyikazi bafise indirimbo zicana yitwa Wambonye bro. Ino ndirimbo nayo ntanguye kumva cyane ndavuga ati ino ndirimbo irarenze. Ino ndirimbo ikoze mu buryo bwiza, melody nziza, n'imyandikire ubona ko yaje mu yindi shusho. Natasha Burundi yaje mu yindi shusho, ubona ko n'izindi ndirimbo yahora akora, ariko ino musi ifise neza na neza uburyohe buri deep, uburyohe bwiza cyane, uburyohe neza na neza mu nyandiko no muri melody. Ugerageje kuraba no muri video urana ko indirimbo iryoshe mu mpande zose. Big shout out kuri neza neza Natasha Burundi kuri Queen of Stage. Melanin Boy n'ayandi menshi ariko agenda muvugwa ko biravuga ko hari collaboration agiye gukorana n'umuririmbyi wo muri Canada, ariko benshi neza neza bataramumenya. Ni Melanin Boy yagaragaye mu bikorwa vyinshi bigiye bitandukanye. Twarabonye nka Inside yagaragayemo irimo Lino Gina, indirimbo ya With Design irimo Lino Gina nawe neza neza urakari indirimbo yagize success. Ni bamwe baririmbyi bakunze kugira amahirwe cyane mu collaboration, ni nabo baririmbyi bakunze kugira amahirwe neza neza yo gukora indirimbo zigakundwa, kubera ko neza neza hari abaririmbyi batagira ayo mahirwe. Ino musagiye gukorana n'umuririmbyi wo muri Canada, ariko benshi ntituramumenya natwe, ariko muntu mbere mu kujya gukorana n'umuntu wakure ku rutaramanza ufate ngaha hafi biba bigoye cyane kugira ngo iyo ndirimbo izane neza umusaruro mwiza. Ariko biravana n'uburyo management yiwe iri kiramukora irakoramwe ibintu, cyangwa biravana n'ukuntu management yiwe neza na neza imupange ibikorwa vyiwe.
urumva nta wo bimenya mugabo gukora ikintu cyakure n'ivyo hafu utaramara kubikora canke ubikamirisha abantu nyene bumve ko bari abantu bafate neza mu mitima wo mu karere kacu ugaca uja kure mba numva neza na neza umenga ntibisona sawa ariko neza neza kuri management yiwe namba ko imupangira ibikorwa ntawo bimenya me neza neza ico tutokwirengiza nuko ari umuririmbyi mwiza yandika neza yaryoheye benshi yagize icyamara muri entertainment muri nubaka ifisi icyamaze ndafise n'ayandi neza na neza D1 kuva muri iteka neza neza iteka rebo iteka neza na neza yamufashije neza neza kuva akiri hasi niyo yatumye no musi twumva D1 niyo yatumye no musi turiko turavibing indirimbo ziyo niyo yatumye no musi abantu benshi bari muri kundo bivaye n'indirimbo ziwe yagiye yandika D1 biravuga neza neza ko afise indirimbo ari kumwe na Fahiku biravugwa neza neza ko hariho n'indirimbo bariko bakorana n'uwitwa Edpro hamwe n'uwitwa Adric Akem so ibi ntavyo nagaruka ko cyane gukorana n'abaririmbyi bo ngaha asikibisi bibi cyane ariko nkuko nama nayivuze ino munsi ntituba dukeneye bino bintu vyo ngaha tuba dukeneye kwagura ino munsi Kiriku cyaba ba D1 ino munsi ngaha turabaza abantu benshi barabaza bafise fan base nini rero nimba numva gukora ikintu kiremeye ari go gwego bagezeko ego bavuga ati ino munsi ugira ukora ikintu kinini kubera uvuga ati amafaranga ntuyagarura biba bigoye cyane ariko umuntu mbere neza neza gukora ibikorwa vya bikaba international umanza ugakora igikorwa ciza kugira ngo wemeze no muntu mukuru bibaye ngombwa ko mukorana aravye platform zawe cyangwa karaba ibikorwa ukora akavuga ati uno muntu kumufasha cyangwa gukorana nawe mbambona nta kibazo rero gukorana hagati y'aba baririmbyi bangahe batatu Elpo urana ko umuziki wa hapa ari karawuvamo gato urana ko abari ego gushira inguvu hamwe nk'abaririmbyi ntawo chance kandi navyo vyiza kandi indirimbo hari giza na success mu gihe bayikoze neza Adric Akim n'umwe baririmbyi beza no musi dufise muri new generation umwe baririmbyi beza ariko attacks experience aragira nyeneye danger umuntu yovuga ati no muririmbyi n'uwigitangaza kuko twabonye n'abaririmbyi benshi bagiye bamusumvye umwanya ariko ino musi tutabibona ariko tumwifurije amahigwe siko ariko ino ndirimbo n'iyindi ndirimbo yakiri kuri D1 tuyitege kiki mbega D1 ariko management yiwe mutegura ibintu meze gute kugira ngo tugume tumubona mu collaboration niyo nga turetse indirimbo yakoranye na ba Social Mura na ba Mico the Best n'abandi benshi ngaho mu Rwanda ariko ubwo bwo gwego dushaka turakina ama collaboration yabaye kumwe na Bahati ba Hotel Brown benshi kabisa kugira ngo twagura umuziki no musi n'amatwara turirimba ikirundi abanyarwanda barashwumva baduke kurimba n'ibindi bintu vy'igiswahili kugira mu abaswahili muri Tanzania Kenya Congo hose twafati birumvikana neza cyane ko twari tuko turavyaza ikintu gikomeye umwanya wacu nk'ivyo ko twabigarutseko yes yarayo ariko ndabaza neza abantu badukurikirana ese amakuru ndabahaye neza neza ufise ko ubibona kuri réseaux sociaux ufise neza ufise uko nabibona nkuko nabibabwiye nawe ufise uko ubibona duhure muri commentaire tutarakora subscribe yikore yarije more for them see voice of the money cyari kigano turashoboye yari Nuje Entertainment Astrafista